Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba muyashyikirizwa na Marie-Ange Irakoze. Mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye, turi ku munsi wa mbere genekerezo rya 2025 mu kakaro umwaka 2022. Mwakoze guhitamwo gukurikira amakuru ya radio RPA ijwi ry'abanyagihugu, nayo akabashimikiye ku ngingo nkuru nkuru zikurikira. Abarundi bahungiye mwizinga rya Mayotte basaba leta y'Ubufaransa kubatunganiriza kubwicanyi bamaze igihe bakoregwa n'ugwaruka rwo muri ico gihugu inyuma y'igandagurwa ry'umwe mu Barundi bariko basabayo ubuhungiro. Abo Barundi kumwe n'abandi banyafrika baba amajana 200 bazindutse bagira imyiyerekano imbere y'ibiro bitandukanye harimwo no mu gipolisi. Abakozi ba kaminuza y'u Burundi bariyamiriza ingingo y'ukwakwa uturusho abakukuruke baho, ingingo bavuga ko ije isongera isibe kuko hasanzwe hari n'agahaze mu bijanye na politike nshasha yo kunganisha imishahara. Muraza kuvyumva murano makuru turaza no kubabwira ibijanye n'abarundi bajanwa gukoreshwa nk'abacakara, aho icegeranyo cishira hamwe ONU kimenyesha ko benshi muri bo bagizwe n'igitsina gore kandi bakaba bavanwa cyane cyane mu makambi y'impunzi n'ayabateshejwe izabo. Aya n'ayandi ni mukanya isase sangwa ikaze. Ndabaramukije nongera ndabaha n'ikaze mu nkundire duhera ya makuru mu bivugwa mu gisata c'agateka kazina muntu, aho bamwe mu banyagihugu bo muri quartier ya Mutakura muri zone c'ibitoke bidogera ihohoterwa bakoregwa n'imbonerakure zihagarikiwe n'urongoye quartier. Basaba abarongoye zone c'ibitoke kugira ico bakoze. Iyi nkuru tuyibaze Onesime Dushimagize. Mu mbonerakure zihohotera abanyagihugu muri quartier Mutakura hari uwuzi ku izina rya Minani batazira Mandevu hamwe n'uwitwa François. Bamwe mu banyagihugu bamenyesha ko izo mbonerakure zikingirwa ikibaba n'umukuru wa quartier azwi ku izina rya Munyonge, zikaba zimaze iminsi zakisha ku nguvu amafaranga yitwa itoroshi ngo zo gukoresha iyo umuyaga nkuba wacitse. Abantu b'amabotike n'amakafitariya baguma bidoga ko imbonerakure ubu ziriko zibasaba ko botike yose yotanga 2000 n'amakafitariya ngo yitoroshi zokoresha mu gukizura mw'ijoro. Ivyo vyo gusaba itoroshi bitanguye kuvugwa ubu gatanu imbonerakure ataniki kansi ziba zifise. Abadandaza bamwe bavuga ko izo mbonerakure zibahungabaniriza imirimo, nayo mu gihe ziriko zirakizura abo banyagihugu bavuga ko hariho abasaba ugutwabo. Akenshi izo mbonerakure ngo ziba ziri mu myambaro isa n'iya gisirikare. Ibotike ashobora gutora iki akagenda ntakirihe nk'udu ntakiryo yicare barazifise n'amabotine cyane cyane mugabo bakizura mu masaha akuze, mugabo impuzu za gisirikare n'ubukofero bwa gisirikare vyo baravyambara nyene no ku murango hari abo usanga bavyambaye. Abanyagihugu basaba ko ivyo bikorwa vy'imbonerakure zishigikiwe n'umukuru wa quartier ariwe Munyonge vyohagarara. Kuri ivyo iradio RPA yahamagaye Munyonge arongoye quartier ya Mutakura ariko ntiyatwitavye. Duhamagaye urongoye zone c'ibitoke ni Nahazo Eveline yaduciriye ko umurongo wa telefone tukimara kumwidondora. Onesime Dushimagize urakenuye. Nari nabibabwiye mu ntango zano makuru, abanyafrika bagwiriyemwo abarundi basaba ubuhungiro muri Mayotte izinga ryegukira igihugu c'Ubufaransa bazindukiye mu myiyerekano kuri uyu wa mbere. Basaba ubutungane kwigandagurwa rya Mohamed Ferouz, umurundi yitavye Imana kuwa 17 uku kwezi amaze imisi atemagujwe imipanga n'ugwaruka rw'imvukira rwo muri iryo zinga. Abo barundi bakabona ko ubwo bwicanyi bukoregwa abanyafrika butanguye gutera amakenga. Izo nido na Emile Nibasumba.
barenga amajana abiri abantu bari bitavye imyiyerekano yo gusaba ubutungane ku rupfu rwa Mohamed Feruzi yagandaguwe n'ugwaruka rw'imvukira z'izinga rya Mayotte. Abo banyafrika bari bafise imodoka iri ku ifoto zibiri nini z'umuhisi Mohamed Feruzi. Muri iyo myiyerekano baciye ku biro bitandukanye vya leta ngo kandi hose bakiriwe barashikiriza imvo z'imyiyerekano yabo. Ubu ni umwe mu barundi bari bitavye iyo myiyerekano. Waje manifestation ya communauté africaine uyu munsi guhera saa 2 gushika saa 6 twazungurutse twatanguriye manifestation muri centre ville ya Mamuzu Mayotte. Turagenda kuri polisi twerekana umubabaro wacu ku rupfu rw'umuvandimwe wacu. Tuvuye la polisi turagenda prefecture kubona n'abarongozi ba prefecture de Mayotte. Mohamed Feruzi abaye munyafrika agira gatatu agandaguriwe muri iryo zinga mu kiringo c'imyaka 2. Abanyafrika bahaba basaba gukingirwa. Turavugana na monsieur le procureur kugira tumwereka umubabaro n'ubwoba dufise umutekano muke ngaha Mayotte, kuko dusigaye twicwa tukagandagurwa bunyamaswa mu gihugu c'Ubufaransa kandi ariho twaje gusaba ubuhungiro tuvuye mu bihugu iwacu. Mohamed Feruzi yitavye Imana ku wa 17 Mukakaro yari amazi imisi yarataye ubwenge, ivyo bita koma, inyuma yo gutemaguzwa imipanga n'umugwi w'imisore y'imvukira bamutegereye avuye ku kazi. Iyo misore yari kwihiga icitwa umunyafrika inyuma y'uko umwe mu bana b'imvukira agonzwe n'umunyafrika. Mohamed Feruzi yari amaze imyaka 3 muri iryo zinga rya Mayotte ryegukira igihugu c'Ubufaransa. Yarabaye buramatari w'intara ya Muyinga, akaba yabaye kandi umuyobozi mukuru w'ikigo kiraba ibidukikije INCN. Arakoze Emile Nibasumba. Mu bijanye n'intwaro ibereye naho abadandaza amayinite yo mu matelefone ngendanwa muri komine Rugombe intara ya Cibitoke bariyamiriza amatagisi y'umurengera bariko bategekwa gutanga na komine buri mwaka. Abo banyagihugu bamenyesha ko mu rudandazwa rwabo badashobora kuronka ayo mahera bariko barasabwa, mu gihe ayo bakoresha muri uko kwiyungunganya ari make cane, gutyo bagasaba kugabanirizwa ayo matagisi. Dani Claire iratwumva adushikane mu ntara ya Cibitoke. Abo badandaza b'amayinite yo mu matelefone ngendanwa bagizwe hanini n'ugwaruka rutagira akazi kubera baba barembejwe n'ubukene, ngo bamwe bahitamwo kugurana udufaranga duke kugira bashobore kwiyungunganya muri utwo tuyinite bagurisha. Abo badandaza bamenyesha ko muri ino minsi bahanzwe n'abapolisi baguma babirukako kuko badashoboye kuriha itagisi y'ibihumbi 15 bariko basabwa na komine ko boyariha buri mwaka nk'uko bivugwa n'umwe muri bo. Jewe nkoresha umutahe uri hagati y'ibihumbi 100-105, ariko kugeza ubu nta mutaka afise nicaramo. Umutaka kugira ndawuronke ndagura ibihumbi 50. Nararavye gukora muri uwo mutahe kugira ngo uri umutaka nicaremo banganoba nishi agatare ndiko ndakoresha. Nemera gukorera ku izuba girwa riranyakirako nkicara ku mabaraza y'abikorera mu mashop, ariko kugeza ubu abapolisi baratwirukako bakubwira ati va ku isoko utariha n'utahe. Ubwo rero kubera dusanzwe dufise agatahe gato bitamo gukura amajire tukaje dutaha kwicara mu. Abo badandaza basaba abajejwe intwaro kugabanya iyo tagisi nariryo turusho bahora bahabwa n'ishirahamwe Lumitel tutakiboneka. Wasaba yuko bo dukora taxe hari ukuntu rimikashi yari yarungunganije udukomisiyo, ariko kugeza ubu kubera nayone bayirutseko bayisaba amakoni menshi nayo yaciye dukorera komisiyo gushika naho ubu ukwezi guhera ukabura komisiyo wakoreye kandi utonda kuva kuwa mbere gushika ukwezi guhera. Ariko ubundi ubukene buraturembeje, tuko twasaba rero abantu mujejwe intwaro mudusabire badukorere taxe annuelle. Urugenda rwa RPA ntiturashobora kuronka musitanteri wa komine Rugombo kugira agire icyo bivuzeko. Tugukengurukire nawe Dani Claire iratwumva. Mu gisata c'indero naho abarongoye amasendika y'abakozi ba kaminuza y'u Burundi bariyamiriza ingingo yo kwaka uturusho abakukuruke bo kuri iyo kaminuza kuva muri kuno kwezi kwa Mukakaro. Mwikete bandikiye urongoye kaminuza y'u Burundi kwa kabiri w'indwi heze, abo baserukira abandi bamusaba kubangira ishigwa mu ngiro z'ingingo zijanye n'ikugwaho ry'ako karusho, ingingo bavuga ko ari iz'akarenganyo kandi zidashimisha igice kinini c'abakozi. Eloge Diveremesha mwidonido.
abakukuruke bo muri kaminuza y'u Burundi basanzwe baronswa akarusho kuva mu kazi bari bakwiye gusubizwa ku ntonde z'abazohembwa mu kwezi kwa mukakaro. Ivyo nivyo abarongoye amasendika atatu y'abakozi ba kaminuza y'u Burundi basaba urongoye iyo kaminuza nk'uko tubisanga mu ikete bamwandikiye ku igenekerezo rya 19 mukakaro uheze. Ayo masendika nayo ni sendika yigenga y'abakozi ba kaminuza y'u Burundi STUB mu mfunyapfunyo, sendika y'abakozi bajeje ibijanye no gutunganya ibikorwa vy'iyo kaminuza hamwe n'ubuhinga SPATUB, hamwe na sendika y'abigisha ba kaminuza y'u Burundi SPENUB. Abo baserukira abandi bakozi bavuga ko bamenyeshejwe ko abakukuruke bahora bahabwa ako karusho bakuwe ku ntonde z'abahembwa ku itegeko ryatanzwe ku munwa n'umwe mu bategetsi bo mu bushikiranganje bujejwe ikigega ca leta. Ingingo yafashwe hisunzwe ivyapfunditswe mu nama shikiranganje yo kuwa 2 Ntwarante uyu mwaka ku bw'amakuru abo baserukira abandi bemeza ko batororokanije. Abo bakozi ba kaminuza y'u Burundi baranegura kandi ko umugambi mushasha wo kunganisha imishahara uriko ukurikizwa ku gahotoro n'akarenganyo, bagasigura ko ihagarikwa ryaho karusho k'abakukuruke ritisunga itegeko na rimwe. Aha banongera ko kandi ko n'umugambi wo gutunganya uturusho tw'abakukuruke atanahamwe uriko urashirwa mu ngiro ku butaka bw'igihugu. Abaserukira amasendika y'abakozi ba kaminuza y'u Burundi bamenyesha kandi ko inganishwa ry'imishahara ryakozwe karenganyo n'abakora mu bushikiranganje bw'ikigega ca leta. Imvongo nuko ari abakozi bazodugirizwa imishahara mu gihe abo basanzwe bakora akazi kamwe atariko vyagenze. Ubwabo aho karenganyo gashobora gutuma haduka icyuka kibi hagati y'abakozi, umwumvikano wari usanzwe ugoyagoya hagati yabo nawo ubandanye utosekara. Mu gusozera abo baserukira amasendika bibutsa ko abakozi bongewe imishahara ari abaheruka kwinjira mu kazi hamwe n'abagiye bararonka amanota make cyane mu gihe bari ku kazi. Kuri ivyo abaserukira ayo masendika basaba ubuyobozi bukuru bwa kaminuza y'u Burundi kuba burabangiriye gushira mu ngiro izo ngingo bavuga ko ari iz'akarenganyo kandi zitashimishije igice kinini cy'abakozi mu kurindira ko hafatwa ingingo zivuye mu biganiro n'umwumvikano. Uruganda rwa RPA rwamugaye Sanctus Niragira kuri telefone ngendanwa yiwe ngo twumve icyo bivuga ko ariko ntiyitaba. Eloge Divine Mesha urakenuye mu buhinga bw'ivyuma batumirira mate tubandanye. RPA Amakuru mu Kirundi mushikirizwa ni radio RPA arabandanya kwiyunguruza mu gisagara ca Bujumbura vyasubiriye kuba akananira bahinga kuva nk'isaha 8 z'umuhingamo imirongo miremire iba yamaze kwibonekeza ku gituro c'amabisi. Nayo mu gitondo abarangurira imirimo ituma bafata ivyuma vyo kwiyunguruza baba batonze bataza aho baronkera ikibunguruza kubera ko amabus akora nabi kubera ikena ry'igitoro. Francine Mahoro mwidonido. Imodoka zitari nke zunguruza abantu kuva mu ndwi irangiye usanga zitondeye ibitoro ku mastation. Hamwe muri aho ziba zitondeye usanga atani igitoro kiba gihari ahubwo kukaba kurindira ko coza kuboneka ndetse rimwe na rimwe zikahamara imisi. Ivyo rero byatumye ikibazo cyo kwiyunguruza kiba ndase mu gisagara ca Bujumbura kuva mu ndwi irangiye. Ku gituro c'amabisi cyo hagati mu gisagara ca Bujumbura vyabaye akamenyero aho kuva isaha 8 z'umuhingamo utangura kubona imirongo miremire y'abashaka kwiyunguruza. Eka iyo mirongo nyene iribonekeza cane mu makaritiye mu masaha abantu baba bashaka kuja kubuzi. Bamwe mu banyagihugu basubiriye kuza barafata ingendo ndende bataha canke baja kubuzi. Bavuga ko bitaborohera kuko utokora akazi wamaze kuruhishwa n'izo ngendo z'amaguru. Naho igitoro kitigeze kiboneka neza inyuma yaho kidugirijwe ibiciro, ubu ibintu biguma vyunyuka. Kuyu wa gatandatu no kuwimana station zitari nke zari zugaye. Arakoze Francine Mahoro. Abarundi bagera ku gihumbi nibo bashoboye gukugwa mu vyara vy'ababakoresha nk'abaja bongera barafashwa kuva mu mwaka w'ibihumbi 2017. Inkuru yanditswe igasorwa mu gitondo cyo kuri uno wa mbere n'igisata ca ONU kiraba ivy'uruja n'uruza OIM ivuga ko abarenga ibice 66% muri abo arabigeme canke abakenyezi. Abajanwa muri ugo rudandazwa bakaba ahanini bakugwa mu makambi y'impunzi n'amasite y'abateshejwe izabo. Izo nizo na Eric Niyonzima. Bamwe mu bahuye n'urudandazwa rw'abantu
abantu baragize hamuka rikomeye abandi nabo basigana inkovu nini uko niko vyanditswe na Laetitia Romain ajejwe amakuru mw'ishirahamwe OIM gisata co mu Burundi. Laetitia Romain yandika ko ibitigiri OIM ifise vyerekana ko kuva muri 2017 abantu bahuye n'ubwo rudandazwa bangana n'igihumbi aribo bashoboye kumenyekana kandi bakaba baranafashijwe. Nk'uko Laetitia Romain abandanya vyandika, ibiro vy'igisata mpuzamakungu kirabakazi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bivuga ko abigeme b'abarundikazi batwagwa muri bene ivyo bikorwa bakoreshwa cane cane mu bijanye n'ubushurashuzi ku rwego mpuzamakungu. Ibihugu navyo bajamwo nk'uko OIM bivuga akaba ari Kenya, Rwanda, Uganda, Repubulika y'Intwaro Rusange ya Kongo n'ibihugu vyo mu kigobe c'abarabu. Kubwa Laetitia Romain ibikorwa vy'agahato kandi biruhisha ku bakora akazi ko mu nzu canke ukorera abana, ibikorwa vy'uburimyi, ibikorwa vyo mu mazu z'ingenzi, ubwubatsi, ugusegereza n'urudandazwa rwo kuvandereza nivyo vyiganje mu Burundi. OIM isanga ibice 66 vy'abatwagwa muri urwo rudandazwa rw'abantu baba ari abagore n'abigeme. Abo nabo OIM igasanga bakoreshwa mu gahato ku bikorwa vyo mu mazu, mu bushurashuzi no kurongozwa ku nguvu. Ibitabereye mu bihugu bibanyi bikabera mu bihugu vyo mu kigobe c'abarabu. Abari mu makambi y'impunzi, amasite y'abateshejwe izabo n'abegera imipaka nibo OIM ivuga ko bakarirwa n'urwo rudandazwa. OIM ivuga rero ko iriko irafasha ubushikiranganji butandukanye bufise ikibwegwa mu kurwanya urwo rudandazwa bufatikanije n'igipolisi mu twigoro twabo two kurwanya urwo rudandazwa. Ivyo rero OIM ikavuga ko biba mu gushinga politike n'amategeko agwanya bene urwo rudandazwa bashingiye ku nyabutatu: gukinga, gukingira no gukurikirana. OIM kandi iremeza ko leta y'u Burundi iriko iragira utwigoro mu kurwanya urudandazwa rw'abantu. Eric Niyonzima arakenuye. Dusozerere ano makuru kuri no nkuru y'umutekano iciye ku masonga aho abantu babiri ari mu ruganda rwa FPA gwashoboye kumenya ko bishwe mu ntara zibiri mu zigize Uburundi muri iyi ndwi twaraye dusozereye. Uwa mbere ni Mbonerakure yitwa Egide Singayimana yishwe acumiswe imbugita na mugenzi we ku mutumba Mutara muri zone Maramvya komine Mutimbuzi iri mu ntara ya Bujumbura. Egide Singayimana yagandaguwe mu gatondo ko kuwa kane uheze. Uwa kabiri yishwe muri indwi turangije nuwo mu ntara ya Kirundo, n'umukenyezi yitwa Muterambere Dafroze w'imyaka 50 yishwe akubiswe ishoka mu mutwe. Iryo bara ryabereye ku mutumba Bigwana muri komine Gitobe ku munsi wa kabiri uheze. Amatati y'amatongo niyo yoba yabaye intandaro y'ubwo bwicanyi. Chuti namwe bakunzi ba RPA ni nongaha amakuru yo kuri wa mbere igenekerezo rya 2025 mukakara umwaka wa 2022 aciye agarukira. Mwakoze kudutega yompi bagenzanje b'uruganda rwa RPA bamfashije gutorokanya aya makuru n'abamfashije mu buhinga bw'ivyuma ndabakengurukiye. Marie Ange irakoze nariko ndayabashikiriza ndabikebanuye. Imana ibandanye irinda Burundi n'abarundi naho ubutaha.